ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa mbere ni kwigenekerezo rya 17 ntwarante umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazorangwa ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara ya Ngozi, Karuzi, Igitega, mu Ruyigi, Imwaro, mu Rutana, Ibururi hamwe no mu ntara ya Makamba. Ahasigaye hakazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Gitega, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 12. Ku muhingamo naho hitezwe yuko hose mu gihugu cacu ko hazogwa y'imvura hongere hacemwo hake izuba. Azoba hashushe gusumba handi naho azoba ari mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 28. Ejo mu gatondo izuba gitezwe ko rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 7 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 14 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa mbere agaruki. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.